inyuma yo kubamenyesha yuko umuririmbyi Bruce Melody mu mwanya muto uheze gusa kuva mu gihugu cy'u Rwanda yashoboye kurekugwa akaba yidegemvya, ubu nyene dugiye kuronka ayandi makuru avuga yuko uwo muririmbyi nyene yashoboye gutegerwa mu barabara, yashoboye gutegerwa mu nzira na pick up y'igipolisi, asubizwa mugasho, aho bivugwa neza yuko uwo muririmbyi yashoboye ko yari yarishe amafaranga yari yishuzwa imiliyoni zigera ku 30 z'amafaranga y'amarundi, ariko ikesi kwirikira yongewe ko yatumwe asubira gufatwa, kandi bakaba bariko baramenyesha yuko ari amafaranga yandi bashaka yongerwa ko kuri izo miliyoni 30, bashaka bongereko izindi miliyoni 30, aho benshi bariko barayita ngo n'indishi y'akababaro paseke ngo iyakora mu myaka 4 yose iheze, kuko nkuko mubizi icyamufunze icyamufatishije ni dossier yo muri 2018 aho yari yatumiwe ko mu giteramo na Tuse, abenshi muramuzi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho ico giteramo atashoboye kucitabira uwo muririmbyi Bruce Melody bivanye n'ingorane zigiye zitandukanye natwe tutazi ku bwacu. Rero ayo mafaranga akaba avuga ati kuva mu myaka 4 iheze izo miliyoni 30 simba mbuze ayandi mafaranga zimaze kunyinjiriza, kubw'ivyo rero ashirako izindi miliyoni 30 zo hejuru, zice zikwira imiliyoni 60 z'amafaranga y'amarundi. Ico nico kintu rero Bruce Melody cyashoboye kumusubiza mu gasho, kugeza muri no mwanya tuvugana asubiye kurarayo ku ncuro yiwe ya kabiri. Ntituzi ngo biraherera hehe, ntituzi ngo arashobora kuza kuyishura, na cyane cyane yuko ya mbere yarishe bibanze kuba intati zikomeye, akaba yahakana cyane kuyariha, muga akavuga ati bivanye n'ibikorwa nagiye gukora ngaha, reka ndayarihe hama nibandaniriza akazi kanje neza. Biza kugenda gute kuri aya kwirikira izo miliyoni 30? Mbega Bruce Melody araza kuziriha canke biza kugenda gute? Ni Steny presenter kuri mikoro mwari kumwe on the machine, akiwa ni Da Promise cameraman. Turabakunda cyane, utarakora subscribe you are welcome, kore subscribe hama tumaranye dushininga muri gwa rukundo nyene muri bwa bumwe. Cheerio.